Simbiase Mavumba ni umu artiste. Ni vraiment umu artiste. Artiste artiste ni ngabano mwana wacu. Mugabo wera abandi bavyiga mugabo hari ikintu kiba kikurimwo. Kandi kikurimwo ntugihunga. Naho vyogenda gute sinshobora kuyihunga indimwo. Uko biri kose ndibaza hamwe n'ibintu bigenda bihindagurika kuba yene ku imyaka ku mubiri uhinduka ava novuga yuko ava hari ikintu yo kikwirimo d'abord bari passion iyo ikintu gikunda kiba ari passion d'abord sivyo hariho ubumenyi runaka ntari bwaronke cyane hari bwitahure yuko ushobora gufata passion ukayihindura ukayigira source de revenu y'ubuzima kora ubuzima bugizwe n'uburyo murakoresha amafaranga niki rero biraryosha ava passion yene ari passion nkunda ibintu by'imiziki ibintu mwe nivyo mugabo difference y'ico gihe nuko wirashobora gutabura yuko passion ushobora kuyihindura source de revenu. Indoto nari mfise ico gihe ava indoto nari mfise novuga yuko ubuyi ndiko ndazikorera kubera ikintu utegekanya kuba imbere ugitegura ubunyene n'utegekanya ikintu utegeza kuba imbere so umva ava nari nisanze mfise ingabire y'ibintu byo gukunda ibintu bya entertainment byo muziki byo guteramisha abantu gutakariza umwanya abantu bifite ibibazo bitandukanye so rero mu mareve nari mfise reve yuko apana gusa kuri jewe jenyene meme no ku bandi ba artiste batandukanye yuko ivyo bintu bishobora kubabeshaho ariyo mpamvu nashe mfati ya mbere yo kuvuga uti reka mbe mu ba mbere batangura kubera akarero abandi babone ingene ushobora kuvyaza inyungu ingabire ugufise. Navuga yuko ikintu cya mbere bivako uvuga ngo ndabivako umwanya muto hari ikintu cya mbere kiba kiri important ikintu ndabikorera bijya nuko ni ikintu kiba kidisanzwe kidahari hariho gutanguza ikintu kiba kidahari kugira n'abandi bakibandanye ufite jewe burya hariho abantu bitati abantu b'abantu umuntu w'abantu sivyo jewe ntabwo ndi jewe ndazi yuko ubuzima bw'iwanje sindabwisangije rero iyo uri ku isi buri muntu wese ku isi arafise umwanya wawe burya bavuga ati ubuzima budahera si burya buzima buba ngo aramaze gupfa no eternité ni ikintu wamaze ukiri ku isi ugihari nibwo buzima budahera burya bavuga ati tumwibukira ukintu runaka niyo rero hari ibintu bimwe wasanga ari kimwe mu bintu societe ikereye naratanguje ibintu byinshi nararindishije abantu gukunda imbuga ngurukana bumenyi hari ibintu byinshi nagenda akora muri kahise mugabo sove ngo nabiheba ngo ko nabitanguje ahubwo nabona maze kubona yuko ari abandi bantu bace bakora nkabigenge nasanzwe ndiko ndakora byaca bisaba yuko kigera ariko ndakora ko amaze kuboneka abantu bariko baragikora ndagihagarike kugira nimve yo creating ikindi mugabo Paul mama nabonye imyaka iri kiranjana ubu ico ninjiye munegezeho kivyaza ikintu cya mbere nakubwiye yuko urabona wambwiye ko nashiye mu bintu byinshi mu nyuma navuye nagiye mu bintu by'aba influencer abantu nagiye kuri retrouver ibintu byose nakora nagiye kuri retrouver n'umu influencer namba kuvuga yuko ari ibintu nagenda atanguza hari ibyo natanguje bikabandanya abandi ibindi bikabandanya abandi ubu naho naciye mu influencer niyo mpamvu narahagaritse gukoresha andi ma platform yanje yose n'ibiki ndabihagarika
canja gusa kuri platform yanje ya Facebook niyo nkoresha cyane na Twitter rimwe mugasha ni Facebook kugira inze nderekera abantu ibintu bikenewe aba ari ahantu nigishiriza abantu ibintu bikenewe. Rero ubu naciye fata ingingo yuko ivyo bintu ntegeza kubivyaza inyungu. Niyo mpamvu bariko barategura igiteramo cya Kenesol barandondeye ati wewe ko tubona ukuntu bigenda kandi attention il faut rectifier akantu gisi nigeze ngwanya abanyarwanda. Jewe namye nagwanye urugamba guko umurundi aronka agaciro ahabwa agaciro c'est-à-dire namba umuntu ateguye igiteramo avuga ati kugira kibe igiteramo canje kitabigwe ifo yuko ndondera umunyamahanga avuga ati okay umunyamahanga aje muri ico giteramo bituma abarundi bo ngaha nabone bigenda neza sivyo mugabo avuga ati ujya mu Burundi rero yarekeje umunyamahanga nawe nahembwe neza sivyo niyo mpamvu je uwandondeye ku giteramo cya Kenesol twavuga amafaranga ati wenda muri umu influencer iyo service uyirihisha ngahe ndamubwira amafaranga ndayirihisha mapeye hama akazi karakorwa. Igiteramo cya Bruce Melody cyazahembonye ikintu cyasigiye ikintu byambe abarundi bakwiye kumenya biya biteramo nuko haba Israel Mbonyi cyangwa Bruce Melody nabarimbye bamaze kwitahura nabarimbye babayeho kubera twebwe abarundi twabayeho twaravenspire sivyo na Israel Mbonyi yaravuze ati twebwe twakuze twabaye twebwe kubera indirimbo za Apollinaire za Badudura za bande sivyo rero bajya rero mu gihugu cyabo cy'u Rwanda bo baramaze kwitahura bariyubaka bararema cyo bita industry barafise industry musicale yabo sivyo bo uno munota bariko baragura isoko uravyumva ikintu je cyasigiye nuko bo abaririmbyi mushoboye kwitahura mugakaya industry musicale mudanazwa n'ibindi kuko murabizi yuko Israel Mbonyi yaje ku madolari 30 mu amafaranga 1,100,000 z'amarundi Bruce Melody uko nyene turiko turumva na kibazo yari yayize dufate ari nk'umuririmbyi w'umurundi agiriye kibazo mu Rwanda mu matwi y'abantu niyo caho ajya amafaranga twagiye turumva twabumva ngo tuyatanze 30 50 muga twatwibuka yuko hari umuririmbyi yigeze Satubi yigeze kugira kibazo na DB Music nuzenya Don Bright ku mafaranga y'idolari 1,000 aramugasha dolari 1,000 miliyoni zashikana zingahe uravyumva so kwacyumva abandi bageze muri affaire yo kujera yo gukemura ibibazo ku mamiliyoni 50 mugatube ngaho muririmbyi wacu akomeye gashobora kujera ikibazo c'imiliyoni 2 urumva rero so rero ikintu kimwe cyanyigishije nuko natwe bw'abarundi kwa twatanguye imbere yabo ntidutebe gufata ingingo bajya barafashe ingingo baritahura baramenye ico bari sivyo right now hakeneye ko n'abarundi bacu nabone tubigirako bagaramba barafashe ingingo nabo nta muziki badusumba izina ry'Imana Bruce Melody ikubitira amafuti yose ya muziki dieze demito kontreta yose mugabo ko yarazi ivyarimo aremera gagarira imbere y'abantu akarimba y'amahopa uravyumva mugabo tubika twavuze ari mwe bavishu tavise abantu babahalijo aje gukubitiye live guca wiruka tavise abantu babahidumu ageze no ngabane bararigwa mugabo gacu usanga twebwe umuziki wacu urashafatwa nk'igikinisho umengo ni nutugenegene nyene kunyagene babivuga mugabo abandi bari mutugenegene bari muri affaires z'amafaranga z'ama miliyoni menshi rero ikintu bijya biteramo byasigiye ni cigwa ari umurundi yofata gusingingo hama na wene ibintu bigafata inzira Magic TV uzakumenya abana baravutse kandi habwo biraryoshe gutahura hagiye umaze kumenya yuko ufise abana ufata ingingo ikiri important si abana mfise yabwo ikiri important ndabamari ibintu bitatu mutanzi ko nuko jewe simbizwa se mavumba mfise amasoni menshi kindi naco ntanzigo ngira jewe ngira isoni jambere jewe yahagaze ndatinya ishengero jewe ndatinya ishengero numva nuko kigira kabiri ntanzigo ngira ikigira gatatu nduba ariko sinyinya nta umuntu wese yibaze ko je ndamutinya yibavyibagire jewe umuntu wese ndamwubaha yaba mukuru yaba muto mbwa nta muntu ninya niyo mpamvu je atamwenda n'uburofa ngo urumva ngo jewe ngo ndiki jewe vya bindi barara ngo jewe uranzi wanje nibaho kubera jewe uze kunzanira za jewe uranzi nca ndakuzana nanje ati nanje jewe uranzi hama rero bigaca vyuma vyumye
interano ariko ndasaba sinayironse ikwiye ariyo mpamvu urugamba rwanye ariko ndagwara dabo interano ariko ndasaba ntiyari intererano kwari gushigikirwa bitatuganye ariko ndasaba nshigikirwe mu bugamba nariko ndagwana bwo guhereza agateka abaririmbyi b'abarundi entertainment y'u Burundi muri ko gushikirwa narose nariko nari nkeneye $3,000 y'amakanada mugabo yaronsemwo amadolari majana na 168 ari urwo rugamba rwose rubona nagwanye haga niruka ngenda nduga manuka mugabo ko biri kose urugamba nararutsinze. Wibaza ko abantu bakwibaza ko iki jewe ibyo abanyibaza ko nibere babizi jewe no abanyibaza ko bamango nibo babizi kweri kubera jewe burya je ndisimbizi nyene uko nyene hayi naje umbarije ati Jesse niyize mama yangu je ndisimbizi nivyo banyibaza ko ntabyo nti basokuru namazina akomoka kuri basokuru ni bisokuruza vyanje simbizi ni sokuru semavumba ni sokuruza ego inoti bafitiye ntibarayinyishura yose muri aka kanya mugabo novuga yuko mugabo biko birakemuka inoti y'igiteramo nakubwiye yuko ubu tuko turavyaza inyungu ivyo turi sivyo tuko tuvyaza inyungu ivyo turi nivyo dukunda ariyo mpamvu no munota inoti nakoreye mu biteramo bibiri vyabereye Bujumbura n'ivy'Igitega bari bamaze kumpereza igice cy'inoti mugabo nayasigaye bariko barayazana uno mwaka banyitege kuronka amafaranga menshi nakindi uno mwaka ikintu kimwe ndabwiye uno mwaka n'umwaka wanje kuronka amafaranga maze imyaka nakorera amafaranga muri bino bintu uno mwaka no kuronka amafaranga kandi nkaba nifuriza n'abantu bose badukurikirana bige kuronka amafaranga bayakuye mu vyo basanzwe bakunda kubera iyo uri kureinvestisa mu cyukunda ntuwomba kandi biraryoshe iri kurunuka mu cyukunda kubera ushira n'imita uzineza kutazagomba kubera nawe womba puto na mafaranga ubushize mutayagaruza nuko ubo yashize mu vyukunda rero abantu badukurikirana kuri Magic TV babandanye nabahamagariye gushira nabo umuntu ari umurimyi yakuza kundi ivyo kurima nushira ingufu muri uko kurima hama wige ingene ubivyaza inyungu ntuzohomba nambo ukunda kuririmba ni wige ingene kuririmba kwa ukuvyaza inyungu ntuzohomba nambo ukina football ni wige ingene football yawe uyishiramo ingufu ivyaza inyungu ntuzohomba kubera imitayo yose uzobishiramwo ibyo uzobishiramwo byose ntuzohomba kubera usanzwe ubikunda n'ubundi usanzwe wo bikora c'est ça.